Sowa Store murakaza neza iwabo w'amateka nibigezweho. Umviriza amateka ya Nowa. Nowa yavukiye muri Iraq. Se wa Nowa yitwa Lameki. Nowa se wiwe Lameki yamuvyaye amaze imyaka igera ku 182. Nowa yarongoye amaze imyaka 499. Nowa yavyaye abana b'abahungu bane, uwo bita Shemu, nuwo bita Hamu, nuwo bita Yafeti, nuwo bita Kanani. Uwa mbere yamuvyaye amaze imyaka igera kuri 500. Bibiliya igaragaza ko Nowa yari imboregwa karahabutaka ku buryo bw'uko yanwa agasigara yambaye n'ubusa. Ivyo bigaragara no mu gitabo ca Bibiliya, igitabo c'Itanguriro ikigabane c'9 ku murongo wa 20. Nowa yavumye umuhungu wiwe yitwa Kanani kuko yamuravye ubwambure Nowa yaborewe ari gusa. Maze ico gihe Nowa acamuvuma uwo muhungu we Kanani. Byukuri umva yamuhoye ukuri. Ngusabe ukore subscribe nyimba utarayikora. Abakoze subscribe Imana ibahitunga n'imigisha icubahiro itekana itekanye. Nabandi bataragira subscribe mukore subscribe. Bibiliya ivuga Nowa inshuro 39. Nayo Korani igitabo gikoreshwa n'abayisilamu kivuga Nowa inshuro zigera kuri 50. Bibiliya na Korani bigaragaza ko mu gihe ca Nowa ariho abantu batanguye kugarariza Imana bakora ububisha n'ubwononyi, maze Imana ikitegeka Nowa kubaza ubwato kugira ngo Imana ishobore guhana abo bantu bari bigometse bakora ibidakogwa ku Mana ugiye byose. Ubwo Imana ikibwira Nowa kubaza ubwato, abasigaye nabo kugira ngo Imana ibahonye mu gihe Nowa wewe azoba yahungiye muri ubwo bwato akaba yabwinjiyemo kugira ngo bumurinde imvura. Bibiliya igaragaza yuko muri abo bagarariji harimwo umuhungu wa Nowa ubwiwe. Nayo Korani nayo ikagaragaza yuko muri abo bagarariji harimo n'umugore wa Nowa. Ubwo bwato bwa Nowa yabaje bwapima imetero zigera kuri 300 z'uburebure bw'amakika, ubwaguke bw'imetero 50 z'ubwaguke, uburebure bw'amaduga bugera ku metero 30. Umwuzure wo kuri Nowa wabaye itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri Nowa amaze imyaka 600 avutse. Nowa imisi 40 iheze ari mu bwato yatumye igikona kugira ngo kize gukora ubutasi gikore iperereza kihabe yuko umwuzure wakamye. Woba uzi ubwoko bw'igiti Nowa yabajemwo ubwato? Imbere yuko ngisobanura ico giti ngusabe ukore subscribe mu gufyonda ahanditse sabone. Sowa Store murakaza neza. Nowa yabaje ubwato mu giti citwa goferi. Nivyo wavyumvishije neza. Nowa yabaje ubwato mu giti citwa goferi. Science igaragaza yuko igiti citwa goferi imizi yaco ishobora kumanuka hasi mu butaka igenda mu bujaha kuzimu igashika ku metero zigera ku 610 ku myaka itarenga 40. Igiti ca goferi Nowa yabajemwo ubwato kiboneka mu bihugu bitatu gusa ku isi, no mwishamba rya Amazon, ni Iraq, Irani na Syria gusa ku isi nta handi ico giti ca goferi kiboneka. Science igaragaza ko amababi y'igiti ca goferi agira 14 mu mababi amota cyane ku isi. Nowa igiti ca goferi yabajemwo ubwato, amababi yaco hari uruganda muri Irani ruhinguramwo amavuta amota bita parufe canke perfume avuye muri ico giti ca goferi. Nowa yabajemwo ubwato. Nowa akaba yatumwe n'Imana amaze imyaka igera kuri 70. Nowa yamaze imyaka igera ku 950 mu gihe abantu bubu atanumwe ashobora gushikana n'imyaka 200. Kubera iki abantu bubu atawushobora gushikana n'imyaka 200? Science niyo bokamana bivuga iki kuri iyo mpamvu? Sowa Store murakaza neza. Reka ivyo navyo tuzobiyageko. Hasta Victoria siempre. Ngayo amateka ya Nowa. Ntimwibagire gukora subscribe kugira ngo buri ko dukoze ikiganiro kize kibashikira mu bambere mushobore kwiyumvira amateka agiye atandukanye y'abantu n'ibintu kuri Sowa Store. Sowa Store hasta Victoria siempre.